Nitwa Mpabonimana Desire, ndi umwe mu baserukira igisata c'abana mu karere ka Muyinga. Rero nkaba nsanzwe nsengera mu ishengero rya Baptiste i Muyinga. Niho nkorera ibikorwa vy'Imana. Ikintu ca mbere catumye nza ngaha, naje kuraba uko abana bo kwa rino shengero ryo mu Gasasa bameze, nuko ibikorwa vy'Imana mu bana biriko biragenda, ko biriko birakorwa nkuko twabiganiriye. Ico nico nyamukuru canzanye. Ikindi canzanye nitavye umunsi mukuru bafise. Mu karere mvugabutumwa ka Muyinga, novuga ko igikorwa co mu bana canke mu gisata c'abana ibice 90% cifashe neza. Aho maze gushika naho maze kugerageza gushika, abana vy'ukuri barabaha umwidegemvyo ukwiye, cane cane mw'irya misi mikuru yabo iba iri kuri karendiriye ya Yebeb. Rero barayikora neza, ndetse amashengero n'abavyeyi barabashigikira. Aho nagiye ndaca narabonye vy'ukuri yuko n'abavyeyi bashiramo agatege kugira ngo abana nabo biyumve bari mw'ishengero. Ikintu rero canezereye cane. Bariko barakora, abana ndabona bari mu bikorwa vy'iterambere no mw'ishengero. Barambwiye yuko bafise uruhara runiniya baterera cane no mu iterambere ry'urushengero, babinjiriramwo. Abana bariko barakora neza. Mu vyo turiko turagerageza guhimiriza mu bikorwa vy'iterambere, ko turagerageza yuko abana bwa mbere bakunda ishure, bakongera bagakunda n'ibirya bikorwa dusanzwe dukora vya misi yose, nko korora udutungwa duto duto nk'inkoko, inkwavu n'utugurube. Ivyo turiko turabahimiriza cane. Bakure bazi gusenga, bazi n'ibikorwa vyo kwiteza imbere. Agaciro duha umwana nuko dusanzwe tuzi yuko umwana niwe shengero rya Baptiste ry'ejo hazaza, niryo shengero ry'ejo hazaza rya Kristo, kandi niwe mukozi w'Imana w'ejo hazaza azodusubira twebwe nitwamara kugera mu zabukuru canke tukarengana tugasanga abasogokuruza bacu. Twovuga ko ibice 95% cifashe neza, nubwo atakabura atanyambibura gahonze bidahizwe, kaba kadahizwe. Ico rero turagishimira Imana ko ibice 95 turabona ko bari ku kivi mu bana, kandi n'abarongozi b'amashengero barabashigikira cane, nubwo hariho bamwe usanga bataratahura uwo mugambi canke bataratahura igikorwa c'umwana mw'ishengero. Kukico ndafise umugambi mu bana nise bonne évangile pour tous et bonne éducation pour tous. N'umugambi nashize uzoba uri mu bana, uzobaha akaryo ko gushikira kubwira ubutumwa babandi bana bari badashobora gushika mu mashengero kubera ubumuga bagendana. Mfise umugambi yuko abo bana nabo tuzobashikira tukababwira ubutumwa, ndetse nabo bakaja ku ishure nk'abandi bana, mugo biciye mu ishengero rya Baptiste. Ku gikorwa jewe ngiye gukora, ndumva niteguye gutanga ico Imana yampaye kugira ngo ndakigaburira abo bana nabo bagendana ubwo bumuga bwo kutavuga no kutumva, bo bita abaragi. Ndabibasangize binashobotse, ndanabadodorere aho nshoboye gushika kugira ngo abo bana nabo baje ku mashure nk'abandi, canke babwiga ubutumwa nk'abandi mu mashengero ya Baptiste, nabo babemwo cane kimwe na Kristo. Ndizigira neza ko dushobozwa vyose n'ubuduha inkomezi. Ndizigira ko inyuma y'imyaka mikeya natwe tuzoba twakira mw'ishengero abana canke abakristo bagendana ubwo bumuga, nabo bashobora kubwirwa ubutumwa. Uwo ni umugambi ifise mu bana, ndetse no kw'ishengero muri rusange. Akamo notera
uburongozi budukorera canke andi mashengero dufadikanije mu kino gikorwa, icambere nuko bodushigikira cane cane ku burongozi, ntibagarukire mu bisata gusa bisanzwe bimenyerewe, ariko n'igisata c'abana naco bagishiremo inguvu mu buryo na buriya. Barazi yuko umuhini mushasha wamutera amabavu, kandi inka nubwo yo bimeze gute ifise amaso manini ariko ntishobora kwibonera, irabonerwa. Rero natwe nk'abana turakeneye kunganirwa, turakeneye gushigikirwa mu bikorwa tuba turimo, aho no ku ruhande rw'uburongozi. Kandi saba yuko na kino gisata nyene c'abano bana ni gisata kigoye cyane, gisaba uburyo, gisaba kwitanga. Nk'ubu ndose nk'abanshigikira mu kino gisata c'abana cane cane mwaba bagendana ubumuga bwo kutavuga bw'abaragi, abo bita baragi, ego navyo vyo nk'imbaraga cyane, kuko noca nkora umuhamagaro nisanzuye. Ikindi naco amashengero nayone akwiye kuva hasi, aho batumva iki gikorwa cyo guha agaciro abana, cyo kuha ibikorwa abana, cyo kumenyereza ibikorwa abana no kubigisha, bakwiye kubikangurikira, bagakanguka, bakamenya yuko ari iryo shengero jejo hazoza. Nitwatakaza umwana, nitwatakaza uruvyaro, ejo bundi haza tushobora kubura uruvyaro rwubaha Imana, uko twagiye tubibona mu ijambo ry'Imana, aho bagire gihe bagareka Imana, urungano rugaheba Imana, hama bakigira mu byo bashaka, Imana ikaza izanye ibihano ko abantu kubera kutumvira, kubera habuze ukurera abana. Rero nahimiriza yuko amashengero, abavyeyi bahimiriza abana babo baje mu mashengero, bigishwe ijambo ry'Imana, bakure mu ijambo ry'Imana, gutyo turauko ejo tuzokubaka ishengero rifise ubuzima, ishengero ryuzuye ijambo, ishengero rifise dynamique. Ico twifuza mu bana mu imyaka 100 tugiye guhimbaza ishengero rya Baptiste rimaze rishitse mu Burundi, turifuza ko icambere uyu mugambi wo kugira ubutumwa abagendana ubumuga bwo kutavuga, yuko miyo myaka isigaye natwe uzoba warabaye ate, dushobora kuba arico gikorwa natwe dushobora kwerekana, tuzoba dufise cyo kwirata. Ndetse n'abana mu karere ka Muyinga tugiye kubahimiriza nabo twese tugira ico dukoze mwiterera ry'ibikorwa byo kwitegurira iyi myaka yubire y'imyaka 100 tuzoba tumaze ishengero rya Baptiste riri mu gikorwa civuga butumwa mu gihugu cacu cy'u Burundi. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Mu Kirundi niho bayamaze ngo iziza guhona zihera mu ruhongore. Rero mu mwitwarariko wacu igisata c'abana twifuza ko cyo bigisata cagutse. Harageze igihe biratugora, kimara igihe kidafise abakirongoye ku rwego rw'akarere, mugabo Imana iradushoboje, ubu hari abarongoye igisata c'abana ku rwego rw'akarere, kandi bafise imigambi myiza yo kumenya abana uko bangana n'ukuntu babayeho. Twifuza kumenya abana baba bagendana ubumuga dufise mu mashengero, nk'abana b'impumyi, abaragi, bajya bacumbagira bidakunda ko batambuka, kugira ngo twige ico twokora kugira ngo abo bana nabo nk'abo batabona bashobore kwiga. Turifuza ko hotangura ishure ry'abaragi, bajya badashobora kuvuga, hamwe Imana idushoboje tukaronka n'uburyo tukatangura ishure ry'abana batabona, nabo bakaba abana bateye imbere bize, nubwo bagenda n'ubwo bumuga, ntiba abana bakumiriwe, ntibaboneke ko ari ntabwa, ariko babone ko ari abana bafise abandi babitayeho. Rero turifuza ko muri aka karere hoboneka ishure ry'abana b'abaragi batavuga, kandi aho bigeze turamaze kuronka uwo byitangira akabafasha, ashoboye no kubigisha. Rero hamwe hoboneka nk'abo dutera intege, twifuza ko coba igikorwa cagutse, abana bose batavuga bakaronka ukuntu biga, bakaronka ukuntu bashobora kuyaga n'abandi bakoresheje inyandiko. Ikintu ca mbere ngiye gukora no guhimiriza abakristo kugira bakura amaboko mu mpunzu, bakore, barime, borore, hanyuma batera imbere.
hanyuma nibatera imbere bateza imbere ishengero kandi bateza imbere n'abakozi b'Imana mu kubashigikira nk'uko iri shengero ryabitanguye. Icambere tuzokora nuko abantu bovamwo kaya gatima ko gusega ko kuzerinze ibikorwa byose bakifuza ko abantu nk'ababayeri babafasha bamenye ko ari bo babayeri bo gukora igikorwa. Rero ico kintu nico tuzobahimiriza kubigisha kugira bamenye ko iterambere rikwiye kuhera mu ngo zabo bakoresheje ingufu zabo hama rigashika mw'ishengero amashengero agatera imbere. Rero ico tuzokora no kubahimiriza gukora batera imbere hanyuma bace bateza imbere ibikorwa by'ishengero. Hanyuma ikindi kuko muri aka karere amashengero y'abatisi akiri make, ikindi tuzokora no kwagura amashengero ivuga butumwa rigashika ritarashika, kuko ubu turiko turavugana twaramaze kugura ikibanza kuri santere mu Ruyigi. Ubu turiko turiyumvira ukuntu twocubaka kugira ngo ishengero ritangure, kandi twaragiriwe n'ubuntu twararungitse umunyeshure mw'ishure rya misiyo hari Bujumbura ariko ariga, kandi agiye kumara muri uku kwezi kw'icumi babashikiriza amadiplome, kandi azoca aza gutangura ivugabutumwa aho hantu kw'ico kibanza co mu Ruyigi. Rero viziyo yacu canke imbono yacu ni ukwagura amashengero agakwira nko mu gace ka Ruyigi amashengero ni make, no mu Cankuzo amashengero ni make, ni Karusi amashengero acari make, kandi no muri nyene ya Muyinga haracari ibice binini bikeneye gushikwamwo n'ishengero kugira ngo twagure ubutumwa bwiza. Rero mu vyifuzo vyacu tuzokwagura amashengero ashike tuyashikane hatari bwashike, kandi murumva ko twamaze gutangura. Ico dusaba n'amasengesho mukadusengera kugira ngo Imana izibidushoboze, kandi turizera ko Imana